me demande si je meurs et que l'on ouvre mon cœur, on pourra lire en lettres d'or. Je t'aime encore et encore. encore ako kantu kongeye kore sasa subiza inyuma gatoya gasubiza inyuma bro ibintu vya Eddy Kenzo Et encore. Kenzo. nimuvuge jewe nasiho ndi kweli nimuvuge anko Kenzo ariko ibintu vya Eddy Kenzo mu ndirimbo ya Fernando nga vyaje nyene vyica ibintu jewe oya jesiho ndi nimuvuge Yagenze gute? Anyway, mwese mwumvise indirimbo, sivyo? Igoro wayumvise wambaye wumvise. Wayumvise gute wana igoro? shaje yo kuri ndirimbo nayumvise icambere indirimbo yahindutse. Bon, melody ya beat ni yahindi nyene. Ni kwa kundi nyene. Ivyo yongeyemo vyakuyemo. Yego, hari yongeyemo kandi n'ijwi rya Fernando. Beat yoyo yari yabisavye ko wose wamwe wese yogumiza Ako si ikenye. production ntabwo ari Blue yavuye kandi kwa Ibreeze. Wewe bana ndagusigura buje bandanya. Sawa, reka mbandanya. Kigira gatatu rero sasa gutangura kwa Fernando ni kwa kundi nyine mugabo urumva ko ari kindi kintu. Urumva ko ari indi ndirimbo. Kigira gatatu. Ibintu Eddy Kenzo yongeyemo. Umenga ntaho biza bihuriye na Bellissima ubwayo. Mu majambo kakanovera ka Bellissima kagiye. Indirimbo je nayiravye maze amasaga yakuri 3 yarimaze kuragwa n'abantu bagera ku 300. 3000 ku muntu afite YouTube bimaze kura donc ifite subscribe 2 millions pour 5 niko mengo yenze gatoyi ku masata tumenga yageze hafi 900 ahubwo ku bimbi 9 hafi 10 ku masata 3 aya hawe amasaha Ibandanize wa nkabiri ya amasaha nkabiri fete ugiye kuraba ukuntu ino ndirimbo imeze akanovera k'indirimbo Bellissima yasanzwe ifise donc musique imwe irimwo mugari imvyinshi bakuyemo nje kuri verse ya Eddy Kenzo ntaho ihuriye vraiment na Bellissima song original jewe siko yejeje singo chiyemo yego najeje jewe kuri kote harije twamezanyamo ni temezanyamo ati gute side ivyo Bellissima ivyo Eddy Kenzo yaririmbye byo bidahuye n'ivya Bellissima bya original je nta kiganda numva ushaka kuvyumva ibyavuze ntavyo nzi gusa cyo nabonye cyo numvise indirimbo uno mugabo yirayikuye ati gute indirimbo yumvise neza ubugiye bwayo na original na original song biratandukanye kabisa ha mu side production ha side vibe ha side video ndabya video iyi video ntima video harimo dupande two kuri TikTok bagiye barafata bwa Bellissima barashira yamindana utwense ukoragira vibinga ngene baririmba umengo barakanye umengo sinzi ivyo barimo umengo batinyanye umengo sinzi ofite umengo ya vibe nyene ya Fernando hatuko turabona anko Kenzo nikonza no kuri video amemta no kuri audio production kabisa umva ko akoze na Ibreeze nta myanya neza ngene yakoze Ibreeze no ndimwe yayikoze umbaze uko Ibreeze na Fernando ntibahuza murabizi bivuye ku ndirimbo bakoreye ya logo na Bellissima nyene original zitandukanye ariko ubu nyene logo ya Ibreeze iragarutsemwo so je ndibaza sinamenye impamvu ariko igikuru ndibaza yoba exige ko agumizamo logo yo kubwe nta mukwita copyright kukumva nyene muza amategeko y'umuziki nameze ku isi nzima mu producteur ni wenyene indirimbo buryo umu artiste za kunganira mu producteur ariyo mpamvu mu isi hose agatandukanye producteur amafisa amadroit cyangwa amalights yo kuri indirimbo ko mu platform atandukanye producteur kwitwara turamuntu yakoresheje indirimbo yaje tabimbwiye indirimbo ayikora kuri YouTube niko bimeze so rero ndibaza kintu atatu yasubizamwo ndavuga uno mugabo nani Eddy Kenzo yeah mo producer yakoze indirimbo Ibreeze ntiyamusizeho kumva zuko yakoze indirimbo wapi haba yamusizemo kumva zuko amuhereze amuhereze credit yo hanyene indirimbo original cyo cyambe cyakabiri naco burya muri beat byinshi byahindutse bose mwavyumvise sana beat yemo byinshi hindutsemo ariyo mpamvu je bwatiro ndirimbo kabisa wapi video the same ishaka tutaje kiri kiza kiyongera ko ino ndirimbo rero nababwiye ati jewe ndaza kurabwo ndabe original song ndayifise ngaha oya kabiri ucuzivuze bari batatu yari Bellissima yari Fernando yari Eddy Kenzo yari Nosbi indirimbo ya mbere yakozwe Nosbi na Fernando na Eddy Kenzo bahamagara Fernando ati ingusha amajwi twamaze kuza kurimba vyose ivuga iki baheje producer wabo hariya muri Uganda asubiramo beats atari
iBreeze asengwa beat bana recordinga batanobwiye Fernando bashabwira ati burya tuyayimbe urumva birangira agize iki agiye kuririmba mugabo uba n'umusofu ko Yunus batarimo ntituzibambira mukuyemo maybe cyambere cyakatatu icyakane naco kindi kihari ni kuri video uno mugabo yamenyesheje yari mu gihugu cy'u Rwanda abwira ama media gatandukanye avuga ati video yanje ngiye gusohora vuba ya Bellissima imita yashizwemo na Big Boss Emery ariyo mpamvu je akora video ni watamenya fise je kesh banshiyamo imita iki niki sasa ngira ikibazo kandi ni video professional Kenzo yakoze remix imita ya video bishugwamo na Emery ico kiwe na Fernando video kacica kwa Eddy Kenzo bavuganye iki byagenze gute cyo kibazo nshasiga na fise so je nacibaje kino kintu mu gihe dushobora kubona ko indirimbo agiye ku rubuga rwa Eddy Kenzo nka remix Bellissima mwe mu gihe kandi tubona ko Bellissima nako Fernando aguma atanga ubutumwa k'indirimbo ari yiwe so ngo niwe agiye kwikora kandi imitahe yavuye kwa Fernando Bose Fernando yatanze mugabo yavuye kwa managing Fernando so ngo nta kuntu akumenye indirimbo ya kuja kwa Eddy Kenzo wumva ko imitahe ishobora kuba yakoze amasanamu yavuye kandi muri management ya Fernando ibi je bifatanya maybe n'indirimbo ya Mona Warda na Kidomo yamwe ndaguha platform izagende mfise n'abafana banje niki ariko indirimbo ndagize iki ndashiri wanje maybe niyo mubwiye ati fise babona miliyoni 2.5 cyane ndimo twari wanje reka ndabereke ari ikintu je muri irya ndimbo ariko mfite nagize kandi baza kari concept burya mwe mutigeze mubo indirimbo Bellissima ni indirimbo iri romantique ico turagihurirako Fernando yagarutse muri Bellissima nyene wa kera nyene kujya nyene copy and paste mbere ugiye kwanaliza ukumviza amajambo yaririmbye ukumviza n'umudoho yagiriyeko umenga baterezi ajya amajambo nyene yaririmbye rijyajwe nyene bayitereka mwacabwira singuciremo muri remix niko musaza biremewe ivyo okay bari ni nkaho baterega amajambo yiwe yose batereka mwacabwira Eddy Kenzo ati nawe ngugire gute ngo complete Eddy Kenzo asanzwe azwi nk'umuririmbyi wo mu Buganda twese turabazi bose na dancehall ino ndimbo Bellissima ngaha mu wundi ntiyaririmbwe muri sense ya dancehall Eddy Kenzo ugerageje kumviza ukaneza ukuntu yinjiye muri iyo ndirimbo urumva neza ijana kwijana ko yatse kwinjira muri dancehall yaragwanya urugamba rudakomeye vyatumye ino ndimbo kitakaza umwimerere wayo uburyohe bwayo bwa mbere no kuvuga ngo iyo aza kuba ari umuntu yinjiye neza ari kwinjira muri sense nyene ya Fernando kuri ya nyene nyimba wumva jana navuga ngo uncle Kenzo kuriya kuntu yinjiye biriya bintu vraiment ntibiri dinye y'ijya ndimbo kuko ijya ndimbo ni ndimbo iri romantique ni ndimbo abantu batuza mu kuririmba bagatekana mu mutima amukarimbira ukuntu kamushira muri oben y'urukundo kamushira muri mood y'urukundo rubamba urabona ko we yaje gutamba aje kuririmba kugira ngo abantu bamwumvize je kavuga ugerageje kuraba clip big nama snap yigende Snapchat hariho n'ahantu hariho acting itangwa abantu umenye ukuntu yaheze sinzi ko mwabonye umuhungu yari karatinga afise intuze inkoni mu ntoke iganye gasanamu yahereye hehe nifise sense nituriko turaca intege abarimvye b'abarundi begize visualize oya ajya ni visualize ni video nyine ya kayije ni visualize nazari urevye indirimbo Eddy Kenzo visualize ahubwo nyine ahubwo ijya ni visualize iyo ushaka video official urevye ama clip Eddy Kenzo akora urevye uremera abafise nyimba yemeye ko iya video isohoka yanditse ko video Eddy Kenzo nawe nyine yisubije inyuma ega yavyemeye kumva zuko nawe ubwiyo isizi wiwe mugaje ngerageje kuraba kandi yakorewe wawe ico nico nashaka komerezako yakoze kutatumara amariza umwana wacu iyo Fernando aza kwipostinga wiwe no musi Fernando twatubonye wa Fernando nyawe uyu musi twatimo turamuvuga nabi kuko duheruka twemera kazo sawa gusohora indirimbo ayisohora iri clip ari uko ayikoreye ku vyuma vyiwe arivyo bizomukura kuri ajya amadokomo nkuko yamayivuga nyimba rero yoba yavuye kuri dokomo agacashika kuri pisa nkuko uyu igajeja kuri YouTube yiwe kwese twacha tuvuga ati wa mwana wacu kabisa byamugora so je kino vuga ngaho twabonye amateksto ya Eddy Kenzo amateksto kandi Eddy Kenzo vraiment nta buhinga bwa hataye burimo n'ubuntu bwa la kwerisha ari subiramo ari repeta utuntu tuguma twire yirepeta bisanga donc nta fox yasize mu ndirimbo
umenga ni indirimbo nyene yakozwe kugira ngo yumve ko agiye muri Bellissima ino ndirimbo je yari kuba nziza mu gishwa ko yari gukora Bruce Melody koko Bruce Melody ni swiki ni mwe nababwira je ndababwira muvuga ngo Eddy Kenzo ni we sawa ndababwira mu bisanzwe iyo to akwana n'abanyarwanda kwiye bipanze abanyarwanda Bruce Melody ba Kenzo bande iyi ndirimbo kuko bajya dusangiye ururimi dusangiye n'isoko ry'umuziki vuga Eddy Kenzo dusangiye isoko y'umuziki iya Eddy Kenzo dusangiye umuziki isoko y'umuziki bamaze kuza mu Burundi kuririmba muga ntaraza ugegeje kurana n'ibihembo yagiye atahukana vya BET Award igitandukanye mugabo ntaza mu gihugu cy'ubundi kuririmba which means dusangiye isoko rero mudasangiye isoko muririmba na gute utumuye wa guca ushamaya mu byagenze gute niyo mpamvu rero mu muziki dukwiye kwiga tukumva cyo tugatahura nimba ashaka gukora indirimbo cyangwa gukora ama collab mbe ndakore nabandi njane nabandi aho no mudukwiye collab amfashiki muri ko basi muri rusange garuka Eddy Kenzo agiye gufasha Fernando tsigi kinyene indirimbo mu mategeko ku ba subscribe ba Eddy Kenzo uyatiza kubera ku 100 ego frame mu mategeko nta visibility cyaro nyimba nawe nyataguze ba subscribe ega Eddy Kenzo ubwiwe aheze umwaka wose atandirimbo y'ibishikano miliyoni kiretse indimaze amezi 11 imaze ifise imiliyoni 1.1 arizo demi z'aba subscribers zizatana ivyo namone ya frère ariko ngamo wonu wa kera umva yatanguye kwa kera kumuhararuka muri maki which means nawe ntakiri ku isoko nka kera ivyo ni vya mone ya frère utero Fernando yahushije nimba Fernando washizeho kuyayivuze mu biganiro ariwe si mitahe muri video ikacyo kwa Eddy Kenzo yahombye none agiye yungutse iki chikinye urazi Fernando ko eso na yakora na Bruce Melody ndirimbo Bruce Melody ngena azi guhinyanyura moto cyangwa Debe wati Debe ko Debe n'umuntu akende makulabo nayo mu Burundi uvuga ati Debe nemze hit enjoy hapa kandi ryajwi ya Debe ryari ku matching ya Fernando kubiya buji bwo hejuru hako kuzana Eddy Kenzo nta kirundazi yabasize n'ikinyarwanda yaragerageza kurimba kirundi bikanka nyaraka umenga ni ibintu nyene baye bushiremo mu ijoro yafu mashashika ajamo ka miliyoni kwa menga azi kinyarwanda urabizi avuga ikirundi bajya nk'abajya bya kubafasha cyaka cyamubwira cyamwandikira mu kirundi kuko ikinyarwanda ikiganda mu pronounce nk'ikintu gusa taduka amateur mu bimwe gusa yifaze ko vyoroha ngageje gusubira inyuma gato ya kuntu Fernando ari mu bantu bakunda umuntu azanye melody nziza sinibaza ko ijya melody ari we yitanze oya ashobora gusanga melody ya Eddy Kenzo yazengwe na Eddy Kenzo nyene yateza kwizana nko muri legend ko nk'uyu nka Fernando kubera we akiri muto mu muziki umva mukuru ataye melody yemera uko nyavuga ati nta yindi shwa fisi uri boss uri legend mafisa BET Awards muri Africans media BET muri East Africa ifise babiri wena na Rayvanny yani ni award ikomeye mu isinzi mugende ukoresha ushaka cyose ufise ya award so rero ndibaza hari no kumwuba ubundi bwo vraiment ntiyakumukonera no ndirimbo kunya video ko gukunye audio kunya byose gari kunya ngo bavyemere so rero usagire Eddy Kenzo je cyo mbona ntacagiye mu gukira ko uyo mugabo ndavuga Fernando kiyetse gusa ko agiye kumuhombera kuko yeje kuraka bisana kababwiye ikintu c'indirimbo ziwe haize umwaka atandirimbo kwiza umuriyoni kiyetse indirimbo yonyine imwe imaze nyamezi 11 urumva ini maze kumezi 11 isohotse ifise 1.1 miliyoni ni mu bijana indirimbo yise Platico izi zose nta muriyo nashika ni na 500 nkoma jataro ntavyashikana ndetse muriyo antuka aheruka amaviews menshi kuri weekend kuri weekend ijya ndimbo weekend weekend ni aherukira nuze views nyinshi ndimbo za kera so kuri gore Eddy Kenzo rero nuko muri ivyo Eddy Kenzo kumwe na Fernando yitwa Aransabiye Fernand Eddy na azwi nka DJ Fernando cyangwa Fernando cyamistaye na Idrissa Kenzo Musuza umwe mu ba kigande chakaja kiganda kabisa umwe mu bantu mu president konga founder akaba arongoye Big Talent Entertainment ishiramwe ry'abantu ze ry'abaririmbye muri Uganda akaba afite kana Big Time Entertainment nuko yavutswe mu kibazo cya 89 itekero ngesa zo kwezi kwa12 nikaro katavuga Eddy Kenzo cyangwa 35 baratubeshe walaye baratubeshe kabisa ahubwo no enda basemera ivyo nyene ureke kwibesha Wikipedia ni nyene umuririmbyi cy'amanaje babishizeho kuko je nubwiye ko Eddy Kenzo ngana Sadbi Sangana Satubi. Sabavuse roseti zo kwishimira kabiri. Wishimi Satubi basumba Eddy Kenzo ahubwo. Satubi no numva ko afite imyaka myinshi gusumba Eddy Kenzo. Oya namezi. Umwe yavutse roseti zo kwishimira kabiri, undi avuka 25 zo kwishimira kabiri.
bose muri 89 wa Rosette wa 27 ninde akuze wa Rosette ni wakuze wa 27 wa 7 Rosette ni wakuze waseti nakuze umva ko wasata suvimya iminsi ingahe rega ruba bashatse kuvuga ko wa Venezuela afite nyinshi iminsi myinshi fesiti yasinuka tumena bacu tugaruka rero mone ko twaki mutume wacu wa mbere mwaza twakira kandi ku wa telefone August Burundi aho kandi tubandana n'ikiganiro cha The Stars abantu makuru nabemereye kuza kubabwira ya D1 cyo na Big Fix zo kuvyekeye biography yabo ku munsi wejo nzodabwira ivyekeye bano bagabo ko ari ibabe tubize indirimbo Bellissima remix twakira umutumire yamaze muri Black FM ushakane n'ibice 9 sont là cachés tout près de toi